atamumenyereza asezerewe muri Primus League. Bamwe bati aracari kare, abandi bati biracagoye, ariko amakuru yarahari ko bamwe mu bakinyi ba equipe ya Bumamuru batari bishimiye gukorana n'umumenyereza yitwa Nicolas Hakizimana. Ivyo bituma mu buyobozi bwa equipe ya Bumamuru nubwo nabo ubwabo bataraba stable ata stability rabona, bagifise vyinshi vyo gukemura, vyinshi vyo gukosora, ariko baravuga bati n'imiburiburi ivyinshi bisigare muri twebwe, ariko aba technicien bo kuri tapis vert bimeze neza, abakinyi bishimiye gukorana nabo. Umumenyereza yitwa Nicolas Hakizimana kuri journée ya kabiri gusa ya Primus League asezerewe na equipe ya Bumamuru inyuma ya resultat za match zibiri zitari nziza, kuko inota rimwe bakuye kuri equipe ya Panthère Noire mu gihe match ya mbere bari bayitakaje. Wari umwanya mwiza wo guhitamwo gusezerera umumenyereza canke hari hakiri ibindi vyinshi byo kubanza kurindira ngo abahereze? Ikintu ahubwo cari kinatangaje canke wanashima caba ikintu kitangaje ni kubona umumenyereza nka Nicolas, equipe ikomeye yamenyereje ari Musongati Academy yitwa Young Star muri no minsi, kubona umumenyereza avuye korora equipe yaura deuxième division igiye gukina troisième division bisanga muri Bumamuru. Yari Ezekiel yavuye kwa New Force Academy. Hari ahantu Bumamuru bageze bakumva ko batabereye iciza canke batabereye babande bamaze kugira ivyo bintu bagira ko muri championnat y'u Burundi canke muri Primus League, batangura kugerageza kwishira hasi cyane no kurondera abantu bashaka kubafasha kubaka guhera mu ntango hasi cyane. Aba bamenyereza bose bagiye baraza, ari Ezekiel ari Nicolas, n'abamenyereza bazananye n'izo nyubako za equipe yumva ko igomba gusubira hasi kubaka irepfu. Nyuma uwo mugwi wisanga udashobora kubaho mu bwo buryo, kuko wari ufise abakunzi benshi bawo batatahura ko umugwi wafise ukwiye kubaho nka equipe ntonto, batatahura ko equipe ikwiye kubaho nka yamigwiza kugwana gusa ngo ntikoroka icicaro, ahubwo bumva ko izina rihari n'ivyo bo bashobora gutanga, bashobora gufasha equipe kwitwa n'ubundi wa mugwi ushobora kunaniza ama equipe agiye atandukanye kube muri championnat y'u Burundi. Ari Nicolas ari Ezekiel bose baguye mu kantu ko kwisanga bagomba gutunga equipe zifise ubushobozi burenze ivyo bo bafise canke bamaze gutanga umupira w'amaguru, zahindukiyemwo hagati batarose n'umwanya wo kuzitegura neza ndetse no kwigereza abakinyi. Aha n'ahantu rero kumumenyereza wari wose bitegeza kugorana, ari mu bijanye mu bijanye na gestion ya vestiaire, ari mu bijanye na discours atanga ku bakinyi biwe, bivanye n'uburambe yarafise n'abakinyi yaramenyere gukorana nabo n'ikintu kigoye. Kwisanga muri club ifise umukinya afise uburambe bw'imyaka igera kuri 5 nka Thompson muri championnat y'u Burundi, kwisanga ugomba kugira babakinyi bamwe bartire n'ibikora ndivyo atagize ibihe vyiza mu mwaka weze muri Bumamuru, ariko yabaye muri Message Ngoza Risi. Kwisanga ugomba kugira ya mazina komakome muri equipe ya Message ya Bumamuru, gafata ingingo zo kwicarika bamwe mu bakinyi bita canke bumva ko nabo nyine bafise ico kofaringa mu kibuga, bazanywe n'abagiye batandukanye kandi bahawe ama promesse agiye atandukanye, bahawe amafaranga. Byari bigoye kumumenyereza muto yitwa Nicolas Hakizimana. Aha rero urugendo rwiwe byagaragara ntaho menga rushobora kugera ku mpera zago kuva ku munsi wa mbere bakinye ku Rwanda rwa Bumamuru Football Club, ubwo abantu batigeze babakonvenki no kuntu umumenyereza nk'uwaja kugira equipe nkiriya yamaze guhindura inyubako, ahubwo yumva kugiye kuza igwanira kugomba gutwara ibikombe canke igwanira wanashima kuza guhangana muri championnat ngo igire stabilité ya nyayo, hanyuma umwaka uza izigerageza kugwana no gutwara ibikombe bigiye bitandukanye muri championnat y'u Burundi. Nicolas ajira match yabo ya mbere ntivyagenda neza kubera ko Message Ngoza nayo umugabo yitwa Robert Bimenyimana nemaze kwiyubaka ku rugero rwiza, kandi bigaragara ngo hari icifise na wa mumenyereza afise ya discours, uravye imyimenyerezo uravye inama ya mbere bakoze ukabona abakinyi ko bamwitwara ko n'ibindi bigiye bitandukanye amaze kugira nawe nyine ubwo burabe muri championnat, kandi wafise iryo zina rikomeye muri Primus League. Byisanga imbere yiwe agomba kugwanira icubahiro ca Bumamuru no kubafasha kuronka intsinzi kuri ca kibuga bita Gorogota canke bitango ni kibuga gikomeye ngo kigoye kwakura intsinzi.
muri bwa bwami bwabo bahatsindiwe igitsindo kimwe ku busa. Match ya kabiri baragenda banganya na ekipe ya Panthère Noire. Kuri resultat za ekipe yahindutse inshuro 3 mu nyubako ntaco vyari bitwaye. Mugabo kuri kucuka vyasize muri vestiaire kuko abakinyi bakiriye defete yabo ya mbere na egalisation yabo ya kabiri, kuko abafana bazanya abakinyi bagiye batandukanye bakira uko abakinyi ariko barakinishwa muri club. Hari akantu vyagenda birasiga, hari akantu vyagenda biratosekaza izina Nicolas mu maso y'indongozi nshasha zari zimaze kuboneka za ekipe ya Bumamuru, zizi neza ko zafashijwe inyubako n'abafana bayo bagiye batandukanye. Match ya mbere irakinywe, match igira kabiri irakinywe. Ukutumvikana no kudahuza canke serobango no kutumvikana gutewe n'uyu mugabo, ahubwo uko abakinyi bamufata n'amajambo yavugwa kuri we vyamwigeje inyuma kuri rwa rugero kuko ku ruhande rwa Bumamuru Football Club bumva ko ari umumenyereza, ko atari umumenyereza abere kuja gufata ziriya projet. Kandi ku bwanje n'ibintu vyari vyumvikana cyane kuko ekipe yari afise ndetse n'igihagararo wasanzwe afise muri rusange ni ibintu bibiri bitandukanye. Aho yaciye aho amaze kugera muri football nivyo yageze ko wanashima no ko yabaye muri ekipe yitwa ko ari inkuru yamenyereje yitwa Flambeau Centre nk'umumenyereza wa kabiri. Iyo ekipe kagira ibihe bibi vyagaragara ko ni umumenyereza ataragira iyo maturité kuja kumenyereza ekipe ikomeye nka Bumamuru. Niho haciye haza iryo zina rindi ritafise akazi ariko bumva ko ari ikintu rimaze kumara umupira w'amaguru gitwa Sao Paris rigomba kuza gufasha muri ekipe ya Bumamuru. Kandi ku bwanje bigaragara ko n'izina risumba Nicolas. Nicolas Messi mikamaze hariya ukutishimigwa na bamwe mu bakinyi bari muri ekipe, ugutandukana nawe niwo mwanzuro mwiza wari ukwiriye guca ufatwa mu buryo buri direct. Cyane Bumamuru yari ifise ukundi kuntu yagomba kubanza kubikemura mbere yuko dushika banashaka kuri journée ya gatatu. Je navuga yuko muri ekipe ya Bumamuru mbere no mu mupira w'amaguru wa hano mu Burundi rimwe na rimwe abamenyereza n'ivyo turabona bariko baragenda batanga umusaruro mubi, ariko ntitwite kukumenya ni giki kiriko kiratuma uwo musaruro mubi uriko kiriko kiratuma uwo musaruro mubi uza. Kuko uno mumenyereza mu match za pre-season urukino yatakaje gwari rumwe. Kino yatakaje gwari rumwe, gwari rwa mbere naho nyene bagi atanindwi zibiri zirahera abakinyi batangwa imyimenyerezo batsindwa ibitsindo bibiri ku busa na Rukinzo Football Club. Ariko izindi nkino zakurikiye baratsinze za Muzinga, baratsinda na Vitaro Football Club. Abakunzi ba Bumamuru icizere niho catanguye kuza kiragaruka nyene baratangura no kwizereramo mu menyereza, ariko vyagiye gutangura yaho binjira indane muri championnat. Bamwe mu bakinyi yari yakoresheje muri pre-season bamwe bagenda babakura mu bagenda bavamo ku buryo aza kwisanga agiye gukina match ya mbere ya championnat afise abakinyi bagera kuri 16 bonyene. Bivuze ngo ha ruhande y'umusaruro mubi umumenyereza bari karagenda agira mu kibuga, habariho n'ibindi bintu bitaba bimeze neza indani mu burongozi biza ku influence wa musaruro ubutari mwiza mu kibuga kumumenyereza. Uko nimba bakinyiwe nk'umumenyereza uba wari ufise muri plan ugitangura pre-season ubona neza yuko ko ari bushobora kuza kwifashisha indani muri championnat, bamwe batanguye kubakuramwo bakaza baranakuzanira ko n'ayandi mazina y'abandi bakinyi bagiye batandukanye, hanyuma ukisanga arabu uri kuragenda ukoresha. Mbere na mbere ndashaka kuvuga ko uno Nicolas Hakizimana kutaro nk'umusaruro mwiza mwazino nkino zigera kuri zibiri, harimo na facteur yo yindani mu buyobozi kutaba stable donc uguma bamuhindurira kibintu ivyo yapanze baguma bamuhindurirako. Nk'ubu we Kevin yagarutse mu bimenyerezo ku munsi w'ejo. Urumva rero navuga yuko kwa Bumamuru nivyo Patrick yarajeje kuba agicamwa neza, ariko navuga yuko kuba bari bafise Nicolas Hakizimana nibyo ntabwo ryari izina rihuye nivyo Bumamuru maze gukora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nivyo maze kubikora. Ariko tugendeye na hectare actuelle yuko equipe ya Bumamuru Football Club imeze muri kano kanya ryari izina vyari bihuye, kubera ko ino equipe ya Bumamuru turiko turavuga ntabwo ikiri ya equipe imwe yari itinyitse muri ijya myaka irangiye y'ibikombe. Ugiye kureba muri kino gihe ni ya equipe iri mu bibazo byinshi vyaba vy'uburyo vy'ukungene batari stable indani mu buyobozi. Urumva navuga uko iri zina bari bazanye n'amazina y'abakinyi ugiye kureba bari batanguye kuza barorokirita kwimvira yuko bagira batangure gukorera ku mazina y'indani mu rugo yaba abakinyi badashobora kuza kubagora cyane ku kibazo c'uburyo. Urumva nibo bari biyumvira yuko bagira batangure gukoresha, ari naho baje kuba biyumvira kuzana umumenyereza w'indani yakuriya w'umunya donc
wo muhira urumva wo muhira kugira ngo ariwe baze kwifashisha. Rero navuga ko kwa Bumamuru mbere na mbere ni ekipe yamaze kuba yononekara, yaramaze kuba yononekara, rya zina yari ifise hari ukuntu riko riragenda ritakaza pawa gahoro gahoro. Ko nimba Bumamuru tuyizi nka ekipe igwanira ibikombe ariko ikabigeze yahize iratora abana mbere bamwe muri bo ubona vy'umupira bari basa nk'abari ko baragenda no kuri niveau bariko baragenda babivamo gahoro gahoro, ariko kisanga ari bugiye kuza urakoresha aho mbere na mbere. Duhereye aho turavuga ngo Bumamuru muriko muratakaza ya identite yanyu kwa kundi twari dusanzwe tubazi, ariko bagenda kureba muri kano kanya nivyo bariko baragenda batora akajisho mu kuza barazana vya bindi vy'ibabo nyene vyo kuzana amazina y'abakinyi baba bafise ivyo bakoze urumva muri kahise, ariko bagenda kureba tuwere yuko ngende bameze muri kano kanya ugasanga nta kintu kinini baba bariko baragenda bakora mu makipe arimo niba abakinyi nyene vyabo biba vyararangiye ari kuza nyene muri Bumamuru kugira ngo baduze nivyo rero bariko barakora muri kano kanya. Rero navuga yuko kwiyumvira kuzana uyu Sahabo Paris nivyo nawe nta kazi yarafise kugira muri kano kanya. Kwa Bumamuru ashobora kugira ikintu abafashije, ariko a condition yuko nabo nyene bashobora kuza kumworohereza mu vyo abari karagenda basaba. Mboyambu izina Sahabo Paris rimaze kuba ari nini muri championnat y'icicaro ca mbere hano iwacu, avec intunganyo n'uburyo Bumamuru tumaze imisi tuyibona ibayemwo. Niwe mugabo yarakwiye uko bari gutakaza canke bagatandukana n'uriya Nicolas, Paris akaza kabandaniza aho yaragejeje bigakunda. Iciyumviro cyo kuzana Nicolas cyari iciyumviro cy'uko ndavyibuka Patrick hano aratubwira ngo bemeye kwibwiza ukuri ko bitagishoboka ko babaho nk'uko vyari bimaze iminsi, reka baza n'umumenyereza, akabaza n'umumenyereza bisanzwe kugira ngo bakoresha abana bo mu academy. Ariko Bumamuru ni ekipe igenda iduha amakuru agiye atandukanye, sinzi franchement ese ritangaza mu mwara ribonye iriya reka ndaguhitangaza ririya siryo ririya yuko ngo bitagishoboka niki ririya siryo. Ubwo mwe mwari kuverifya bavugize umunyamabanga namba yitwuko perezida w'abafana namba yitwuko, ariko iyi message yanditse ko umuntu ushaka kuyimwandikira no munsi kwagira. Ariko bantandura ivugira ubusa umusozi ashaka kukwagiriza ko unywa itabi tari kurarinywa, ariko wowe wari wicaranye uri kararinywa. Jembo nari equipe Patrick ku kibazo nambarije directement kuzana mu muhungu uyu mumenyereza umwe mu bamenyereza beza hano mu gihugu Paris paraporo na project twamubonyemo naho yazigejeje. Ni umumenyereza mwiza mugabo mbere na mbere kudemenaja mu Nyabujumbura umunyengagara harademenajije yagiye mu Cibitoki, hari ikintu bo wamwemereye umuho. Twaramubonye amenyereza Kayanza we, twaramubonye amenyereza Igitega mwaka weze, twaramubonye amenyereza Vision na equipe ya Vitaro. Izo equipe zose ni equipe ziri kiretse ngira havuyemo top, kiretse havuyemo top. Izo equipe ni equipe zirimye financièrement. Mbega ikibazo jencha nibaza equipe ya Bumamuru hari abakinyi beza ifise bazokorana n'umumenyereza, kuko Patrick Jekina nemera nuko buryo umumenyereza umwamagirwa n'abagabo niko bavuga mu Kirundi, rubuya n'umumenyereza mwiza gigwa n'abakinyi beza. None se uriya Pepe z'umukoca mwiza hazoze muri Kayanza, ndabe ko twara Premier League, hazoze muri Kayanza United, ndabe ko twara ibikombe ibikunda. Ndabe ko aja mu matsinda ya Confederations Cup. Mumenyereza mwiza agirwa na squad ariko kandi buri abakinyi beza batahura n'ivyo avuga. Na squad nziza itunganywa n'umumenyereza. Ni magirirane nubwo gusa bitangana nk'ubu ubwiza bw'abamenyereza. Yego ubu nk'ubu ushaka kumbwira yuko umukinyaguzwe sakarani miliyo muri nyazo bava yuko bitaka kugatuza ngo niwe yamugize, hanyuma rero Madrid yoba ariko ijuju yatanze sakarani miliyo ku mukinya tacu yarazi, ahubwo bivana na gestion
ni ukuvuga ari kujera ibyo yari asanzwe afise no kumwongereza ku byo yari asanzwe afise kugira abandanye abe mwiza ico nico kandi buriya bamenyereza bari ubwoko bwinshi buriya niyo mpamvu jewe muri kategori y'abamenyereza beza muri iyi myaka itambutse jewe wa mbere ni Klopp ku ruhande rwanje kuko Klopp je impamvu ndamugira wa mbere ni umuntu ashobora kuzana umukinyi from nowhere akamugira igitangaza Andy Robertson ni yarakorokanye na Hull City umuvandimwe aramuzana sinzi ko bibuka mu myaka yiwe ya mbere ingene yamanukanye abakinyi nkaba wa mu mediateur wo mu Hollande yakina hagati mu kibuga w'umwirabura nteramanukanye na Newcastle yaramanukanye na Newcastle uramubona uriya mu mediateur yitwa yafashije cyane iriya equipe yavuye aje kwa Paris Saint-Germain bishabira homba sivyo Wijnaldum ni numumenyereza mu imyaka tubonye hafa abakinyi baremereye yaguze bazimvye nivyo muzamu yarazimvye Osina Virgil van Dijk yarazimvye ariko yabafashije ku maintain ubwo bwiza bwabo bakomeza kuba bwiza uriya Sara twabonye kwa Chelsea ntari yagiye biranga kwa Chelsea yaragiye biranka muri Roma ntiyaraje ari umukinyi mwiza mu gatari cyane nivyo yari mwiza uyu muhungu Sadio Mane kwa Sauza mu batagatifu ariko yarushirije kuba mwiza rero abamenyereza baratandukanye ariko uyu mumenyereza uyu cereka gutireka tugaruke ngaho uyu numwe mu bamenyereza beza sivyo ariko nawe no muntu bavuga ko burya ngo atavugirwamo ku buryo equipe ya Bumamuru paraporo nuko mbona imyiteguro yayo erega bavandimwe umuntu arashobora guhisha yuko yaraye ubusa ukacumwa amazi mu gatondo kaza ku kazi nta kibazo babaza ati waragize je nagize ahubwo byanasigaye kandi yaraye ubusa mugo friend of FJ hagaragara cyane friend of FJ hagaragara jewe mbona Bumamuru hariho uburyo hariho imvugo zo kwifuka gashambara hariho imvugo zo kwifuka gahuzo mugabo ukifuka ko wahora wifuka mu myaka 3 iheze kuko mu myaka 3 wari umugabo ariko hariho ikintu cavuye ko byanse bikunze hanyuma football umupira wa football ni ibintu bikinirwa ahantu habona umupira wa football bisaba uburyo bwinshi ku buryo niyo wotangura umeze neza burya wozogaragara hagati canke mu mpere jewe rero mbona sinzi ko ariko sabakoze ariko mbere na mbere ndakeka Paris yabazimvye kuko se umumenyereza uwopfa guhagurutsa uko atacu umuhaye kifadika ikigira kabiri paraporo Patrick nivyo twagiye turagaruka ko ziriya audio zagiye zirasikira n'ibindi byose franchement parla ni equipe bigaragara ko ubwo baranabivuze mu ijambo ati mumenye ko Bumamuru mwari muze mu myaka iheze atari iyo Bumamuru rero uko yari imeze atari kwimeze ubu iyo yubu siyo yo gutunga Paris jewe ku ruhande rwanje siyo yo gutunga Paris ahubwo iriya Bumamuru yari isanzwe ihari niyo yari yo gutunga Paris kuko rega Paris ni elite mu bamenyereza b'abarundi ndabesha Patrick ndabesha arafise icyo amaze kubaka hari ikintu amaze kubaka n'abato gikomeye muri championnat kuko ubu yatwaye igikombe kimwe Vitaro baheruka gukina nako gutahukana muri championnat y'u Burundi yego none se ubutuvuze Paris uretse nka hejuru hari mutombora na nuriya wa Aigle Noir Jim bwa mu rundi rwego rw'abamenyereza bari munsi yaho yabo gato si uyu ntarimo kiretse tuvuze 20 canke 15 kuko par exemple nka Paris je nivyo oya ntacu hari umumenyereza ashobora igikombe aramusumba uyu indasumba yundi uriye w'igiteka arasumba uyu cyane oya Gustave arasumba Paris mu biki waje no kuraba nivyo wanashima ku ruhande rwa Paris je simvuga ko ari umumenyereza yo bari mubi kuko hari ahantu yigeze kugera muri equipe ya niyo iri hateye ubwoba nk'umumenyereza pe yazanye equipe abisohokamo amahoro yinjiye ku mugaragaro nka equipe idasanzwe nka equipe y'igitangaza muri championnat y'u Burundi abantu bose batari kwarabona ingene iri kwirabigenza yakona gutwara igikombe ca championnat mumenyereze yahaye igikombe equipe ya Vitaro ariko iyo Vitaro yari yasinyije hafi abakinyi bose bitwa beza muri championnat y'u Burundi kuko baraje igitega bakaraba Prince urakomeye ubwo uraza
bakaraba bishaza Cleansed durakomeye ubwo uraza bakaja kuraba Medenda Vyotsi urakomeye ubwo uraza bakaja kuraba abandi bagiye batandukanye yubaka equipe aba Fred yubaka equipe iji igitego ukabona ngo mumenyereze yo nicara ubwo bari abakinyi bakikinisha kuko nabonye Musore Prince ava inyuma akuye umupira kuri nimero 2 akiruka nkagaca hagati mu kibuga akiruka gushika imbere mu busatirizi agahereza Elifaze umupira w'igitsina bakaciriza abakinyi babiri bonyene bakoze movement imwe imbere ya equipe ikomeye nka Musongati Football Club. Bo uyu navuga jewe ubwa mbere na mbere ikintu kimwe cyane ya makenga suko equipe ya Mamuru bagiye gusinyisha umumenyereza asanzwe amenyereye championnat cankazi ibintu bijanye no gukina umupira w'amaguru wani wacu mu Burundi. Kimwe gusa nibaza kubijanye nuko ama equipe ahitamwe abamenyereza bo gukoresha bisungiki baba bipfuza gushika kuki. Sabo Paris yanyeretse ko ari umumenyereza mwiza. Mugabe imbere muri equipe ifise organisation nziza. Kuko muri iyo niyo yabikozemwo yari equipe ifise organisation nziza. Muri iyo Vitaro yabikozemwo yari umumenyereza afise organisation nziza muri club afise abakinyi beza sabi ikintu cyose bakakimuhereza. Mamuru nimba bipfuza kuba muri izo nyubako Sao Paris no bamenyereza bagaragara nk'abamenyereza beza bakuza gukorera muri ivyo bintu. Mugabo mu gihuri ya equipe uze neza kugomba gukora inyubako nshasha hanyuma ngo maintain ngo no mwaka ukurikira uje kugwanira ibikombe mugabo ata bintu bikwiye ushobora guhereza umumenyereza. Biragaragara ko ari ikintu kigoye gishobora no kuzobacanishamwe hagati yaba bagera kuri babiri ari Paris ndetse na Mamuru gasanga umwaka urarangiye ariko ku mpande zose hari ukuntu badashimye ibikorwa bakoraniye hagati yabo. Paris hari ahantu hashashagiye kuba kuko nahantu yigeze kuba nk'umumenyereza w'icegera imbere yuko aza muri equipe ya Vitaro Football Club. Yarahabaye yarahakoreye araza akarere ka ukuntu kameze mugabo je ntegwa makenga n'abamenyereza nka Sao Paris yemera gukorera mu gitutu c'abandi bantu canka yemera gukorera muri club abona ko itamuhereza agaciro nk'aka kwiriye guhabwa mu gihe ari umumenyereza asanzwe afise iryo zina buriya rugendo rwe muri Flambeau du Centre kintu hari kintu nyene umenga ntashimye kuriko ivyo yemeye gukoreramwo Sao Paris uriya mumenyereza ivyo yemeye kubamwo muri saison yose biriya bintu hari kintu bisiga nka image itari nziza ku mumenyereza. Abamenyereza hari umwe yigeze kukivuga ngo je nakoze kubabwira abandi bamenyereza bagenzanje ngo iyo ubonye ibintu byo gutesha agaciro iyo ubonye equipe itari ko iragufasha ko wavyipfuza reka kwitesha iryo teka wiriguragumana nayo canke wiriguragomba guhatiriza ngo amafaranga yose nakore manze ndayace aho hantu hava ibintu utaravyonona hari izina Paris yari amaze kugerako mugabo urugendo yagize muri Flambeau du Centre rufise ico gwakwiye kuri iriya zina. Bariya babiri rero barakoranye muri Flambeau du Centre nako no kubisikanya uriya barakoranye kwasohotse na bucanduka mugabo rukundo nyene vyo biravugwa yayifashe wewe uyizanye niwe ahubwo iyo baca bashaka ko kariya ka Paris nawe itera yinjira na kaka bega ahise mu mugongo Frank niwe mubi barakoranye muri Flambeau bikavugwa ku rugendo rwabo bari kumwe wanashimye byagaragara mu biharo ntigwagenze neza mugabo bikanavuga ko no mu bijanye nuko babanye tari sawa cyane umwe arinjiye ubundi arasohotse reka turindire mu muri ngene bigenda mugabo Jenizera ko bazanye umumenyereza Somba Nicolas ashobora kuvuga iryo jambo akihagaraka imbere ya nibikora aratira akamubwira ngo Jeffrey kimaze gukoma maze kugera ko muri championnat navyo biba bikenewe muri club mugabo uriya mugwi ukeneye inyubako kuruta ibindi bintu byose imbere yo kuja kugwanira ibikombe bigiye bitandukanye. Ngivyo nguko rero ivya equipe yitwa Bumamuru Football Club nukurindira tukaraba guhera kuri june ya gatatu biraza kuba bigenda gute ne equipe za kuba yitwara gute mu minwe ya Paris Sawa nk'umumenyereza wabo mushasha ariko menya ko kugira